Kwigenekerezo rya ndwi rusama uno mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye ari kumwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'urwo rwego nyakubahwa Cyriaque Nshimirimana hamwe n'umushikiranganje wo gufatana mu nda agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira umupfasoni Imelda Sabushimike na bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Gitaka muri komine Nyabihanga yo mu ntara ya Mwaro mu bikorwa byo kuvanga umusenyi n'isima byo kubaka ikibanda cy'isoko ya kijambere yo kuri uwo mutumba. Mwijambo yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa nyakubahwa Denise Ndadaye yabateye akamo ngo bakorere muri iryo soko kugira ngo amakori batanze ateze imbere intara. Yabahanuye kandi kwijukira uburimyi kugira ngo bimbure vyinshi hanyuma bagurishe umusesekara. Twagomba tugaragaza umunezero wuko uno munsi ushitse twari twawiteguriye kuva kera twaravyipfuje yuko aha hantu hoba isoko kugira ngo abene gihugu biteze imbere bongere bateze imbere ikomine ndetse n'intara igashikirwa n'igihugu cyose kigashikirwa. Turahaye ikaze rero abashitsi baje kudutera intege kuri no bikorwa by'iteka duheje kwitera ngaha muri komine Nyabihanga. Aha hantu turi mu nama ya komine twarahiyumviriye cyane turabica irya nino turabona ko komine Nyabihanga ihomba cyane biturutse nuko abene gihugu bafata ivyimburwa byabo canke ibitungwa bikava muri komine Nyabihanga bikajabuka muri Nyarusange bikaja ku isoko ya Buhomba ukaje usanga amataxe yo kwinjiye muri komine Nyabihanga ariko aja mu zindi komine zo mu yindi ntara. Murumva rero ko aragahombo twarahombye cyane cha turiyumvira tuti reka tuhagire isoko ikomeye kugira ngo ya mataxe yahora aja hariya hakurya agaruke muri komine wacu kuko umuntu yashoye igitungwa hakurya amaze kugishika nayo agarutse ino ntaco komine mubaza kuko abayabuguye iyo yagishoreye. Murumva rero nagomba ntera kama abene gihugu muri ngaha mwese twege kuva kera turi bato twarava hariya iyo tuba tugashora ngaho mu Buhomba kuko nta soko yari ihari, ariko ubu rero twagomba tubatera kama yuko mwoguma muri isoko nimwe muzoyiteza imbere kuko iterambere riva ku mwene gihugu rimukomokako rikongera rikamugarukako. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yahamagariye abene gihugu kubandanya bahagararira amahoro n'umutekano no gukomeza urukundo hagati yabo. Yaciye abahimiriza kuja mu makoperative kugira ngo biteze imbere. Bariko barakora ino barabara mwarabonye ivyari vyanditse haba kudupira babambaye haba kuri rya miduga imwe hari handitse ngo aho babariciye iterambere rirakurikira kandi nivyo. Imbere yuko dushika kuje kwa iterambere rero nashaka mu nkundire tubaze twibukanye kimwe twita duti karahara mu ruganda ntibacura. Ico naco ni icahe n'amahoro n'umutekano aho tubaye. Nk'indongozi zanyu nk'abo mwatoye tubahamagarira ubwa mbere kubanza guhagararira amahoro n'umutekano aho mubaye. Amahoro n'umutekano tubanza kubikomeza mu ngo iwacu. Umugabo n'umugore wiwe n'abana bakabanza bagatekanirwa mu rugo rwabo, hakabikiyago basangiye urugo, bagasangira ico kiyago, bagasangira ibikorwa, bagasangira n'inkoko. Aha rero ibikunda kutugora n'ivyahe nuko dusanga twatanye ibikorwa abandi cyane cyane abagabo tugasanga twatanye ibikorwa abakenyezi bacu n'abana bacu. Umukenyezi akazokora akaruha agataha wewe wiruhukirabu wewe ugashika ari gutontomwa gusa canke aramangumu gusa. Aho uzoca umenya yuko urwo rugo rumeze gutyo ari intango y'umutekano muke mu gihugu cyose.
kandi burya umugabo yiyubashe, umukenyezi yiyubashe nuwubahiriza urugo rwiwe. Duhere ngaho rero, uko ntitwabishobora ivyo n'igihugu cyose zoca gitekana. Tuzokora, twimbure, turonke ibidukwiye, tubikoreshe neza, biduha akanyamuneza mu rugo, bituzanira iterambere n'abandi baturabireko. Ku mahoro n'umutekano kandi birasaba ko abantu bakundana. N'umuravyi nge twaba turasanga ibikorwa ngaha dukundanye turyohewe, ucibona yuko uno munsi ahantu aho duherereye amahoro n'umutekano bihari. Bisaba rero ko tukomeza urukundo hagati yacu, gutyo amahoro n'umutekano agasasagara. Twakora ibikorwa muri kino kibanza, mwashimye yuko cobamwo isoko. Nyakubahwa Mushikiranganji yavuze ati icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka avuka mu Ruyigi. Uvuye mu Ruyigi uje Bujumbura uciye Bugarama ugira ibirometero 138. Uvuye mu Ruyigi uje Bujumbura uciye ngaha ugira ibirometero 142. Aha niho hafi kandi babanye kaburimbi irashika. Mugabo uko baramatare yabivuze dukunda guca Bugarama. Ibyo birometero 22 hafi n'umunani tukemera tukabigira kubera tuvuga duti nitwaca harya ugenda uri uhagarara ushitse Bujumbura. Tubahamagare rero iri soko muri komeze. Ntihakomere iryonyene na n'utundi turere turi kuri barabara dukomere mu rudandazo. Tuhamagare rero muce mugira amakoperative. Koperative y'abadandaza ivyamwa ikibanza cayo. Koperative y'abadandaza ibitoke byo guteka ikibanza cayo. Koperative y'abadandaza n'ibindi vyimburwa muri mu ntara kama y'ikirimiro kandi ramera nta kimwe kihabutse. Biya duhitana mu Giheta, biya duhitana mu Kibimba no ngaha birahari. Mwezere mwitunganye mu makoperative bamwe bose nico badandaza, abandi bose nico badandaza. Mugira Imana iwanyu mufise n'abahinga mu vyerekeye ivy'ubutunzi bazobaje imbere, babeke ingene amakoperative yanyu akomera, ashobora no gusaba n'ingurane agaheza agakora ivyisununuye gusumba.